Hello bakunzi ba Pam Channel TV ndabaramukije kandi kaze mu kiganiro Smart Mind muri kumwe na Branly nzihindura nkuko vyama. Uno munsi twagendeye umukenyezi adasanzwe, umukenyezi Ange Muyubira. Asanzwe umukenyezi yabaye igihe kinini mu mahanga, araheza aragaruka kugira aze guteza imbere igihugu ciwe. Mbe ni igiki cyatumye ava mu mahanga aza guteza imbere igihugu, akorera mu gihugu mu gihe abantu benshi tuba twifuza kwibera mu mahanga no gukorera mu mahanga kugira nkuko tuvyumva ngo amahera ntiyari, ariko we yarabirengeye byose araza hano mu Burundi. Uno munsi ariko akorera mu Burundi, ariko ateza imbere Burundi, ariko ateza imbere abarundi, nawe nyene akiteza imbere. Mbe ni igiki ugwaruka bw'uno munsi rushobora kumwigiraho? Kaze muri kino kiganiro cy'uno munsi atuyagire, atwungure byinshi dushobora kuba tutazi. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Ego, murakoze cyane Madame Ange Muyubira kutwakira hano muri Kazoza Art. Hasa neza. Murakoze. Ego. Karibu namwe kandi. Murakoze cyane. Mu kiganiro Smart Mind turakunda cyane abantu nk'umwebwe muba mufise ivyo muriko murakora mu kuyungunganya mu guteza imbere igihugu no mwiteza imbere n'abandi. Igisumba byose nuko muba muriko murateza imbere n'abandi n'igihugu. Hama ubwa mbere na mbere dushaka kumenya Ange Muyubira ninde? Ange Muyubira ni umukobwa w'umurundikazi ava mu muryango w'abana batandatu, akunda kwiteza imbere, akunda guteza imbere abandi, akunda kuyaga cyane gose, mbwa akunda kwiyumvira, kana atari karavuga ukumvuga menshi niko nshobora guhora cyane. Ukunda gukora utari kuravuga. Yego. Mu bushakashatsi twagize twashoboye kumenya ko muri mu barundikazi bashoboye kuba hanze igihe kitari gito, ariko umwanya ugeze murafata ingingo yo gusubira mu gihugu. Kubera iki mwahise mu gusubira mu gihugu mu gihe abandi benshi bakunda kuba mu mahanga iyo za Burayi? Urazi no kubwira nti ubuzima n'urugendo. Nagiye mu mahanga ndi muto, nahise imyaka 16 niho navuye bwa mbere ngaha mu Burundi. Mugana naho nahagiye ico gihe icamfashije cyane, nari mu mwaka w'10, hari igihe igihugu gihitiye mu ngorane muri 94, hanyuma ariko nari nshaka kuva kera kuba hanze naho nari ndi mutonya, kubera nararaba ari mu masinema, ari mu biganiro bitandukanye, ibintu nyene nabona iburaya, kandi sinigeze nkunda Amerika, mbwa nakunda iburaya, Europe. Ego, hariho ibintu byinshi nakunda, nkumva umengo notera imbere mu kwiyumvira kuruta uko biri ngaha, numva umengo ngaha harazibiye. Ni igiki ciharije wakunda iburaya kuruta ahandi hose? Ibintu uvuga gute, ugutandukana ku diversite, kubona abantu bakora ibintu bitandukanye. Mu Burundi aho nageze aje kubona, nabona umenga ibintu bigenda bikurikirana, biri cadre, ndabira ku bavyeyi, ndabira ku bantu umuntu mu fonctionnaire, arabavyeyi abana, arakora akazi, ataha muhira, umenga ibintu ni routine. Ego, yendi nyene. Donc ukamengo hari abantu bamwe bagenewe kuba muri ubwo buzima, hagaca haba nk'abandi bantu bato umufundi nawe ari muri iyo routine nyene, nawe umengo nta kintu gihinduka kizera. Ego, nk'amafilme narahaba canke ukabona ngene umuntu yarakenye yaduze, umuntu yarari nk'umwana w'imfuvyi dufate, yaronse opportunity yakinye match araduga, donc ukabona hariho ukuntu hariho ukuntu ubuzima bw'abantu buhinduka. Ivyo rero ntavyo nabona cyane ngaha, donc numva umengo ndabinungwa hariye, novuga nti ntacu naringuze ngaha, mbwa numva umengo beje nyene vyo genda gute. Shaka kumenya ati je nshitse hariya. Yego, vyo genda gute. Ego, none ushitse hariya rero uno munsi abantu benshi barabirota, abo bitarakundira barashaka kujayo. Mwe murashoboye gushikayo, muranabayo imyaka irenga 10, hama muragaruka. Niki rero cyaciye gituma mugaruka kandi mu Burundi? Urumva ico no kubwira uko kugenda, ndashima d'abord ubu ndiko ndaraba n'abagenda, ndashima ngene nagiye nkiri muto. Kuba muto bika imibereho yanje ikavangwa
niyo y'abandi. Imibereho yavanzwe niyo nshima ni ugukora ethique de travail, sivyo. Nabona mu bantu urana twige ngaha gukora, urafata umupapa canke umumama babiyubashe canke umujene, usanga okay arakora canke akika agacageza ngaha. Mbwa nabona umupapa ari muri parcelle nziza samedi ni wakati urupangu canke ni wari ko arito, ukabona ko abantu barishikana imbere bonyene bicara. Ico kintu ndagishima kuko iyo nyota yari irimo muri jewe. Hanyuma naje ni gutyo nashoboye ari kwiga guca mu ishuri mwana gukora utundi tuntu dutandukanye mbona ndiko ndashima. Ico rero je nico numva ko canshimishije muri iyo myaka, narahawe ako karyo ko gushobora gukora ivyo bintu uko ndavyumva. Burya iyo kenshi na kenshi umuntu akunda kwaza ati wowe wabayeho neza ha. Kubaho neza kuri jewe ntibijana misi yose n'amafaranga canke n'ico ufise. Kubaho neza numva ko ari kumva ivyo vyiyumvira kuragira ko twavuze yuko ikiganiro ko kivuga n'ivyiyumviro. Ivyo vyiyumvira ushobora kugira bijanye n'ingene witeza imbere, kumva ko hari ahantu ushobora gutora igitabo runaka, hari amakuru runaka ushobora gufata, hari abagenzi mushobora kuyaga kuri iki canke ikindi, ugahabwa akaryo ko kubishira mu ngiro. Mu kuvuga guhabwa akaryo ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngaha hariho ukuntu nk'ubu dufate niyadukije, bavuga ngo urumva ngo ngira ntangure kuza ndatera amashugwe muhira jewe nyene. N'abandi bazombaza ati uko yatera amashugwe gute kwe kudafise kwe kumukozi atari ko arabikora. Urumva jewe ico nashimiye nuko narise nta wambaza, byari bisanzwe gukora icyo uteza gukora. Kandi bon nibaza yuko nta n'abantu bo mu muryango wanje twari turi kumwe, nabaye muri abo bantu nyene, hari communauté burundaise bwavama ntayo nakunda kugumamo. Donc rero ico kintu cyo gushika kuco nshaka nkaza ndabona umwimbu buke uko ndawurondera, ndiko ndondera amafaranga y'ishuri nkabona ko nakoze uko naronse commission narishe ishuri, nafasha kandi ka job ku ruhande narisha homba uko haba hangana hose. Kuko nivyo ndiko ndakubwira nyene. Parenthèse ntoya, Iburaya harasanga uburaya tubona muri filme sibwo buraya buhari n'isi yose. Rero je nibuka ko shoke ya mbere nagize yabaye niyo kunabona abana b'abarundi nzi nabona muri vacances ko tukavuge turakavuge kuko haraba diaspora bakaza umuntu akababona barasayangana, sivyo? Abayiteguye kujya natwe twese twitegura, sivyo? Hanyuma ugaca wibaza ko babayeho gutyo misi kujya nyene basayangana n'ubuzima bwabo busayangana. Ugasanga n'umwana yaba ahantu ngaha mu makati yiyubashe abahantu habaye cane gose Buraya n'ahantu to kwibaza ko bashaka kuba hariyo. Rero iyo ni realite imwe ikanga cane. Wari uza wibaza yuko kujya ubona bose bafata taxi guharurira ku metero zingahe, amafaranga uriha n'ibiki ntihoroshe. Gusa ico jenda nakundiye nuko kandi naco bituma nabonye ko notaha jewe Iburaya hampaye formation. Iyo discipline yaho urabaza ni benshi batokubwiza ukuri ngo bavuge ko bitaba byoroshe, muga ntihoroshe. Ni naco gituma hari ama depression menshi kuruta ino iwacu. Ivyo ntavyo dushaka kuvuga kuko urabanyamwigendako, urumva urabanyamwigenda utamenye kujera neza amafaranga yawe impera z'ukwezi, urabura amafaranga yo gufungura nyene, uravyumva. Rero harangishije ingene menya ni pound rimwe kumenya ingene ndarijera, uravyumva. Urakoze cyane utugiye amabanga akomeye ati ni pound rimwe waramenye ingene yakoresha ama pound n'amafaranga y'Ubwongereza. Ku batari babizi mwabaye mu Bwongereza mu gisagara ca Londres. Kandi nabaye muri Ubwongereza imyaka 10, nabaye muri Kenya imyaka 3, ndaba no muri Niger. Ushaka utuyagire rero murabonye realite z'Iburaya ni ryari mwakimuvuga ati ntegezo gusubira rero muhira kugira ibi ndiko ndabona ngaha iyo discipline tugiye kwaronse uje kuyaplika hano mu gihugu. Urazi ico cabaye vraiment washaka nateye imbere, sivyo?
nateye imbere mu gutera imbere kwanje nakukubwiye ni ukuvuga ko ndabona ivyo nkeneye ko ndiko ndabishikira mugabo cane cane naye ntanguye kubona ngene nanje ndiko ndinfluence abandi aho nyene i Burayi uravyumva kandi nkabona ndiko na influence abantu batari abarundi babandi baba jeune b'abanyamahanga nyene urumva hanyuma namansikunda kusubiramwo hari akaririmbo ariko Imana iragira ibintu ko nagiye ntashaka kugaruka ngaha numva ko les horizons ibintu vyiza ntaho ntoshika i Burayi niko nari navyishizemo mugabo haraza umunsi umwe akaririmbo ko muri iriyo vyitwa Silvana wo muri groupe Amabano aza gutera oya nakiyumviriye sinanamwumvise Magenda kusaburanya kwezi wigumirayo nibuka kuburundi bwahutaniye kisi magufiko mukenye babakozi yabo babahinga niye guteza imbere narakibutse kavuga ngo ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere navuga ngo niwagenda mu za Buraya kwiga ntuze wigumireyo nje rero ico cyo kuvuga ngo washaka iki darabonye navuga ngo okay ndabona ukuntu ngahana habaye ibi je ndiko ndafasha kwa bandi sivyo muri utuca ntutundi mbese no bifasha kuri wacu kandi wacu mbona ko bikenewe mugana navuye ngaha ndahanga rero nico novuga gatonyi cyo no kuwundi muntu yo wumva atari comfort ari utuntu nari nanka ngaha sivyo tujanye n'imibano y'abantu yego bafite utuntu banka ngaha mugabo ndamenya ati okay nigiki ngira nze gukora nshaka jewe gukontribua ndabivuga uko nyene mugasi ndabizi vraiment ko bizofate kuko nabwo nshaka gukontribua kuri development y'igihugu kwiterambere ry'igihugu kuko nabonye ngene abandi bana no mukunda kugira ngo ubwenge burarahugwa narabona ngene abandi ibihugu vyabo bariko barabiteza imbere ukumva umuntu yakreye chauffage kubera hakanye ukumva umuntu yakreye umva barabona besoin bakaca bayiromvira solution bakabona besoin bakaca mwanje nkaca niyumvira muri abantu nzi ninde yakreye n'inkorofani ntibagira ubwenge tunde kwitora hari twene dufise ama besoin urumva donc ico kintu nkumva umengo nanje kuki wacu kitahari kandi vraiment ndashima Imana ko ubwo rukundo rw'igihugu rwo kumva ati nanje kubera iki bitahari vyaje comme ça rero navuze nti ubu discipline na n'ikindi kintu nibagira kenshi kuvuga mu bintu nigiyeho ni ukuntu utunganya umwanya wawe gestion de temps kuko vyose vyugariye muri ayo masaha 28 y'umunsi umuntu arashobora kuvyuka mu gatondo nga akubwira ngo nta kazi afise akaguma canke agatera inkuru akarindira ko umunsi urangira canke akaja ku telefone akaguma araba dushusho isaha imwe zibiri zitatu zine zitanu mana yanje ivyo murabibonye muragarutse ngaha murashinze Kazoza Art Kazoza Art nibaza ko mwayiteguye gute ko mwari mu mahanga urumva ari abantu bavuga ati biragoye gutegura ikintu utari mu Burundi utari mu gihugu ngo abantu benshi barakwescroka n'urumenya ati nkorane nande etu ariko mwebwe mwarashoboye kugaruka murashingishira hamwe gushika no munsi riragutse ririyaguye uno munsi twahabonye ko hameze inyuma y'imyaka muriko murakora mwashoboye gutegura gute umugambi wanyu kugira mugaruke mu gihugu hama munawuteza imbere mu gihe nta bantu mufise muriko ngaha mwavuze muvana hariya mwashoboye gutegura gute umugambi wanyu gushika no munsi umugambi ntiwaje uteguwe yoya twavuze nico bituma jewe iki kiganiro na Ceme ko twako tuvuga ahantu hakomeye hitwa mu mutwe sivyo ubwa mbere je ngita naje mvuga ngo nshaka gufasha inzira ngene vyagenze natanguye mvuga ngira afashe hari mukuru wanje asa agence de voyage natanguriye muri tourisme ndambwirane urazi reka turabe ibintu vya tourisme vyamabijana na agence de voyage kandi nabo bari babishaka uravyumva mugabo
ata ibintu bihari vyerekeye mbega ama plan du Burundi bigi mundi muntu wese yo kwiyumvira ata bihari no kuvuga urabikreya nakubwiye babandi kuma nabona babandi ikintu gikenewe aragikreya tuvuga okay sawa nanje ngira créer itinéraire za Burundi d'abord sinebwa gena tour y'u Burundi urumva mugabo biheraho turagira ayo matour haraba abakiriya biragenda neza nsanga d'ailleurs n'umutima wanje mukuri mu vyerekeye ivy'ingenzi kwa iyo ni agence nico cambere natanguye ke kuri tourisme mu bintu vyerekeye ingenzi je sinakunda cyane gose ngo imisozi hari abantu bakubwira ati kugenda kuja je nakunda beaucoup plus abantu communauté donc na spécialise kuri tourisme communautaire tukagenda tukiga ngene duteka ibintu vy'ikirundi tukabumba tukagira iki ibintu nk'ivyo je tunatwara nk'abakiriya banje kugira nerekane iyo diversity kandi sinigeze ubona kujya abarundi kenshi n'incuti zacu tuduze ruguru bashobora gucabwa ngo mwabana mwigirayo kwera ngo n'uduseru nacafuye girayo impande je sinigeze numva afise isoni z'abantu biwacu no cyanavuga écoute tumeze gutya ngo tubirabe hari ubumenyi dufise twarabumvaga yemwe dafise communauté y'abatwa dukorana ibusekera hagiye rwanda yanuze tukaja mu mwonga tukaja kuzana intuzenya ibumba tukagikorera ku mutwe urazi kwikorera wowe ikintu ku mutwe tavyuze tukagikorera tukabumba ibiki mugabo ivyo biraza birakogwa ni hamwe uraba besoin nakubwiye besoin ukaca utangura gukorera nga mu nyuma habamwo umugenzi yari afise ko ashaka kugira nawe nyene ibintu vyo gufasha abantu mu bintu vyi abadamu bari bavuga ko bakenye avuga bashaka kubafasha turabengene twoshaka kubigisha utuntu gukora utuntu tw'utugenegene niki ukitavuga sawa katubijamwo tugeze kubijamwo batangura ari bane urumva turabigisha utwo tuntu tugakora imideri y'ibintu bararonka niyo yari kazoza mugabo icugiye ugira ngo hari umuntu yari yibaza ngo bizoba ibintu binini bingana gutyo ibintu vyitwa ko ibintu vyo gufasha gusa igituma ndikunda kugira abo bane umwe ni wakiri ngaha sivyo tumaranye imyaka 10 mugabo bane bavyaye tugeze ku bantu 17,000 turi mu ma province 13 muvyumva presque igihugu twagize branch mu Buganda mugabo byatanguye ari ibintu bito bicara ku matera ahantu umugenzi bawutunganize ku matera abo badamu bane bakora utwo tuntu tuberetse bicara ku matera uravyumva kandi naho nyine kuri iyo matera y'ahantu umugenzi we yabitanguye yadutijije imbere y'akabaza kiwe uravyumva tunava kuri agence ya tourisme nkacaho mu mamidi niyo mugenzi wundi akacaho mu mamidi avuye ku kazi tukaza kuraba umva kudirwa nta plan d'affaires none twese twarize ibyo vya plan d'affaires urabizi kandi ntavyo twakoreyeko twahereye kuvuga ngo ugira urabe ikintu ushaka gufasha hama ico kintu ushaka gufasha tukashaka ati aba bantu wa mutwaro yego tubigishe gukora iki kintu hanyuma duce dukoresha ico bo badafise kandi n'ubu nico novuga ntije namatiko ndakorera umuntu yakoze ikintu arakeneye gushikira isoko kandi isoko rimuriha neza sivyo iyi secteur y'imyuga yacu yamye kuva kera urasanga umubumvyi w'inkono ayidandaza mu kibano ahantu abantu bakenye nkuko nawe akenya bagaca bamuhaye amafaranga make akazoca guma ya makenya konyene mugabo kugira ngo ukase iyo pauvreté no kuvuga ko haje yundi muntu ashobora gushikira irindi soko ririha menshi aho no kuvuga ko wa wundi arashobora kuzova nawe nyene mu bukene donc twebwe rero ico gihe yari 2011 2010 yari kufutangwa gufasha abo bantu kubera ko umudeli w'ikintu batazi kiza gushimisha baba client twebwe tubona uravyumva no kuba touriste banje udusouvenir bagurira muri abo nyene abo bane bavamwo tuja mu bandi banyamyuga bakora ivyimbaho muga mu gukora ivyo vyimbaho bakora vya bindi nyene ukabaha imideli yindi nuko ubwo rugendo rwabaye tugashika ngaha atari numva nico bituma ndiko ndashaka gukasa ivyo ubundi muntu yiyumvira ntutegerezwa kuba
watangura ubona uri hariya ukaba udafise umuntu ngaho ushaka kwizera abagenera ukundi kuntu wobigenza ntavyo natanguye nta n'umutahe wari uri umugambi umutwe wambaye avuga ati ni kugusubira inyuma hama ninashika hajya kuko navuga ivyo byose ndabonye vyinshi vraiment kandi ko nari nje mfise attitude yo kuvuga ati ndabico nashaka gufasha ndabizi ko ari ikintu ico kintu twokora kandi n'ubu ndacabibandanya byose ntutegerezwa kubihindura nk'amafaranga sivyo yego hama uratanguye kubona ko icyo gishobora kuba kuvamo hoba hari ubwoba wigeze kugira avuga ati ibi bintu biko bijyahe biko bigira gute abantu turi kumwe bizogira n'ubu ubwoba wigeze kugira nimba buhari urazi ntibwari ubwoba en tant que tel numva wana kujya kugira ngo aba victime abantu bwa mbere bararaba abantu bato bariko barakora imyuga bakabona atabona abantu nyene turangene vyotoka mugabo naje nari victime dans le sens où naje ngomba kugira ibintu bidasa nk'ivyari vyemewe muri societe uravyumva no kuvuga wewe uri umwana w'umukobwa waje wize woshobora kugira ahantu ushikira nayo si butu opportunité tw'utuzi tundi twinshi mu mashirahamwe manini by'abantu bose bararondera ego izo opportunité narazironse hanyuma ndazanga hanyuma rero bagacatanga kuvuga ati ujya muntu ntazi arafina ntazishashaka uravyumva gute ushaka kwiyantisha ivyo bintu gute umva harimo utuntu twinshi rero nkaje ndabwira abanyamyuga banje aha rero dutegeza kubitora mwebwe mukeneye amafaranga yo kubaho nanje nkeneye ko muza ko ibi bintu ciko turakora bishoboka aha turi victime twese donc wari ufise ubwoba bw'uko abo bibaza ko bitazokunda bava bagira raison oya ego bwana nareka ko ivyo sivyo ego donc kubera tuko tuvuga mindset sivyo umaze ko umuntu ashobora kukubwira ngo uzofukenya sivyo bakabikubwira bakakwereka igituma uzobukenya mugabo wewe mu mutima wawe ukumva ko no sivyo donc nibaza ko nta mwanya w'ubwoba nari mfise ahubwo nayo c'est détermination uko umuntu amponda niko vyanduze kandi n'ubu biguma ari uko nyene mwamaze imyaka 10 mu mahanga kurondera abazo gufasha gushira mu ngiro bon nashatse kuvuga inyuma y'iyo myaka yose mwamaze mu mahanga hama ino uraza urashingishira hamwe uramaze kubona abantu bari ngamba mushobora gukorana wabakomeje gute ingene uvuga ati bon aba nababonye bakenyezi mwatangurana kwimatera hama mu nyuma baharaza abandi bimbaho abo bantu n'ubuhe buhinga mwakoresheje kugira ubumvishe ko mutoza kugumana kandi umugambi wanyu uzoshika kure ego urakoze cyane ico ni ikintu gikomeye gose jewe ku kazi ku bantu vraiment dukorana kandi hana kubwiye ni kumatira natanguye ari ibintu bito cyane uravyumvise nakubwiye ko atanu umutahe wari uhari yari kubwira abo bantu bafise ico bariko barakora kora ukabaha umutwe kora iki amananje nkagira access ku isoko sivyo hanyuma tutangwa kuvyara amafaranga gutyo rero ikintu twavugana twakorana ico kuravuganye je nababwirana aha dutegerezwa kugira discipline sivyo ibintu twavuze ko tubikora tukabitanga igihe dutegereza kubikora iki gihe tuteza kubikora neza uravyumva dutegerezwa kuba twebwe nyine twihiteka mu byo turiko turakora kuba ego ico ni kuba ikintu kiza novuga nti kuguma kiresha umukiriya turiko turarondera mwana nanje rero ku ruhande rw'iwanje kuri gituma aba artisan abo twakorana bose twagumanye ni kube vraiment ndabishimira Imana nta numwe nigeze ncamo amafaranga misi yose mama ndabarije namaze imyaka 8 ikazoza imaze imyaka 10 namaze imyaka 8 mpemba abantu bose kiretse jewe uravyumva wita mugabo nabona ko ikintu cambere umuntu yakoze n'ijambo ry'Imana rivuga udakoze ntakajya mugabo wakoze yoye ego rero novugane iyo honnêteté mu bo dukorana kandi vraiment nkabahemba neza nico kintu novuga ko cagumyeho camfashije ko tuguma tuduga kuba uri kurabapwiye ukabaha ukagira ama design ukabaha imideri y'ibintu biza kugugwa kuguma ugwana wirukanga urondera amasoko urumva hanyuma no kubahemba ku gihe kandi amafaranga yiteka ivyo onya ni
murakoze cyane ndiko ndaraba hano mu mubiri wanyu nabonye ko mwigeze kuronka agashimwe k'umukoresha mwiza kabe mu bakozi turonkera akaryo no kubashimira no kubatera intege kubandanya muri iyo nzira nyene hama muri uko gukorera mu gukorera neza abo mukoresha mu kumvisha umugambi abo bakora gufasha gutunganya umugambi n'ikihe kintu wasanze kenshi twebwe abarundi gituma tudakora ibikwiye gukora rimwe na rimwe mu gihe naho tuba tugishoboye cyane rwose urakoze kuri ico kibazo ikintu jewe mbona kibura kandi nama mbona abandi bafise hari umenga umukoresha ni boss wo gutumagiza sivyo kandi gucira umugani banciriye kandi ndawukunda cyane rwose kuko mbaye ndashimye ego bavuga ngo nta watunze atumye urumva abandi buraya barazingama amaboko urasanga umuntu ari ufise restaurant araja muri cuisine ari ufise hotel arazi nyene vyose bipanze kandi arabigumamo akabikurikira ari ufise magazine arabibamo uravyumva donc kuba uri ufeza partie kuba wewe muri equipe yawe uravyumva ico ni kintu mbona kibuze ngaha umuntu aragitangura hama agaca abona haciye iminsi ngo yakize yahaye akazi abaza gukora ivyo bintu mugabo burya ishirahamwe aba ari umwana wawe kandi ntawe ukurerera umwana kurya tamuyaye kurerera umwana n'ishirahamwe ntawe ukwiye kuri kurerera kuko ni wowe uba ufise iyo mbona yico ushaka gushikako ahubwo ubuhamagariwe kuba ugenda utwara abo muriko murakorana kuko nibakubona je no ngaha ku kazi bokubwira bose gushika ku wanyuma n'umusiti nije ntaho wanyuma barakubwira ati ntushobora kugira je nanebwe nakoze wumva uri mutonye kuri jewe uza kudakora gute rero akarorero ntiwukiye kuyavuga ngo ubuntu burihabwa navuga nti no kwitanga canke engagement commitment mu kazi umukoresha burya ntiwayitanga ubwa mbere uno munsi rero tugeze igihe cyaho abantu benshi bako bararabisha irindi jisho uburundi barashaka kuza gukora nk'ivyo mwe mwakoze araheze imyaka abandi bagatinya mbe nibuhe butumwa uno munsi umuntu w'umukenyezi nkamwe ashobora kuba ari mu mahanga afise ivyumviro byo kuza kugira icyo akoze ngaha mu Burundi n'ubuhe butumwa bamubwira cyo mu butumwa n'umubwira n'ukuri nakurikira umutima wiwe kuko atagikoze ico kintu kizopfira mu vyiyumviro azoherera muri iyo uravyumva umuntu wese ategeza kugira intambwe nakubwiye nturabe ngaha ngene hameze ubu haciye imyaka 10 byafashe umwanya buke rero nubwira umuntu aje kujya no mu mahanga hajya n'ibintu nako nakubwira nti ibintu tutabwirana mu mahanga ni bangahe wibaza ngo agenda agashika ari kuri degree nk'iyabandi bose arahera hasi ivyo byose naho wowe ufise amafaranga urahera hasi mu buryo bwuko naho ahantu nahuze ngene babayeho navyo umenyereye donc iyo toujours en début none kuki twumva turi dispose kugira izo début mu mahanga tukumva twemeye yuko hewe n'utanga teka rero akiga akamenya ati ubu ntegerezwa guteka hari none kuki icyo patience ashira hariya kuko kadashaka kuyishira ngaho iwacu rero je namubwira washaka je sindababembereza gutyo urazi je tuvuga amubwira ndakubwira ikintu kimwe uwumbajije none ngubona noza mugenzi aha igihugu ni nyabagendwa nkuko babivuga ukaba wumva ushaka kuza ingo ukore ukaba uri kurakekeranya uzosanga twarabimaze bikubzako uzosanga twarabimaze kandi uroze umubwiye gutyo kuko handi ashitanga kubwira ngo urumva ngo none ngo ibingo bimeze ukuntu ninde yamenyereye ivere kubera iki none ugeze gutitimira canke kwambara ibikoti bingana gute canke kwirukankana na bus na train bijye byose tutamenyereye kukibashiramwo bavyihanganira biri hagera kuza kwihanganira ikindi kintu nabo ntituratera imbere nkuko bariya babigezeko mbwa nabo baragize intango nabo barabibayemwo
rero kuko tuza gusuzugura igihugu cacu ahubwo natwe dukwiye kuza tukagira ico dukora iyumvire ivyo wewe uri kurakora uno munsi sivyo atukajewe haciye imyaka 10 ibiganiro nk'ibi nta vyari bihari wowe ukuntu wavyiyumviriye byo hariho ico wiyumviriye gukora sivyo hariho n'undi mwana ariko arakuraba canke n'undi muntu akuze ariko arakuraba akavuga ati reka nze nkore ivyo wowe urainfluenceje iwawe nanje uko nabigize gutyo nyene nanje ndainfluenceje iwanje none twese nitwagira uco ciyumviro ntumva ko igihugu tuzoba tugishoboye uracumva ndakubwiye ati tugeze no musi nkaraba imiryango amakoperative dutunganije dukurikirana amakoperative 521 uravyumva ukaraba ivyo naho bigeze vyahereye ku mutwe w'umuntu umwe urumva haci niyumvira none we nawe wo kwiyumvira basha hamwe uvuga uti nakijya niki nimba anje yarashoboye ivere nanje reka nshobora iki urumva dufise responsabilité yo kwiyigisha buriya hari abandi bantu n'abantu benshi teramanumvirije ubu turi mu bihe vyiza by'ubuhinga bwangurukana bumenyi urashobora kuba ku gihumbi cawe ukaja kuri YouTube kumviriza abandi bantu abaciye muri ibi canke ibindi ukabarahura ko ubwo bwenge urumva kandi kuko ishuri na réussite amavuga ngize ngo umuntu yarize burya kwiga si kuja mu ikaye gusa kwiga ni ishuri ritwugururira bwene dushobora kwiyumvira canke kurahurira kure n'ahandi twama twiga umwanya wose basha no naje ngaha bwatondo hari ivyo namanumviriza imisi yose umuriro wanje urubayagwi wanje ni responsabilité yiwanje yo kuguma ndagwaza kugira ngo sinzime nico gituma afite mu mibereho yacu ko tegerezwa kuza turaba turigenza neza mu buryo canke ubu kuko ntumenya ukwigishije ikintu urakoze cyane bakunzi ba Smart Mind tugiye muri wa mugabane mwiza wa Fire Questions kaze kandi ego madame Ange Muyobira uri umurundikazi kandi anakunda umuco wiwe niri ijambo ry'ikirundi wibaza ko cyangwa wizera ko ari ryiza kubwira umuntu numubwira urashoboye urakoze cyane iyo mushavuye canke muriko murakora ikintu hama nikigende nkuko mwacifuza niri ikintu cyamukora ndahora hanyuma nkiyumvira yes merci murakoze cyane kuri uno mwanya mwiza muduhaye madame Ange Muyobira tumaranye umwanya mwiza ariko twabagije byinshi twebwe muri Pam Channel TV twashaka ko mutwishura ashobora kuba hariho ayandi mwumva ko mufise ku mutima kandi mushaka gushikiriza abarundi canke abakurikirana akanya n'akanya murashobora kubishikiriza wowe uri kurankurikira no kubwira nti hari ico ushobora dukeneye hariho ico tudashobora gushikako utakiduhaye rero ndagusavye ntubumusuma. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup abakunzi ba Pam Channel TV na ba Smart Mind. Kino kiyago tumaranye na Madame Ange Muyobira jewe ubwanje ni kintu gihambaye cyane. Nahuye ko atawatunze atumye kandi wewe udashaka gutanga icyo kiri muri wewe urukurabera umusuma uburundi n'abarundi urukuriba abarundi n'uburundi. Ego murakoze cyane Madame Ange Muyobira muri Pam Channel TV tubifurije gukomeza muje imbere kubw'ineza y'u Burundi n'abandi barundi benshi bibaye ngombwa n'amakungu ashikirwe. Murakoze cyane kuri kano kana. Murakoze cyane ndabashimiye cyane kubona mwangende kandi ndabashimiye cyane kucinyumviro mwagize nkuko nababwiye kare uretse nkiri muto sinigeze numva ibi biganiro n'igihe nataha sinigeze numva ibi biganiro nari kwifuza kumva uyundi muntu yoba yaratasha akagira icambwiye rero muko murakora ikintu kidasanzwe muriko muraba abarezi ku bantu benshi n'abatari bato bariko barabumviriza abaretrete batazi yo bagene ibintu bigira bikurikiranye rero vraiment Imana ibahezagire kandi jane namwe kandi mufise intege kuko mukora ikintu kidasanzwe. Murakoze cyane ivyo ni kuri twese bakunze Pam Channel TV kumana Pam Channel TV hano turi muri Kazoza Art murashobora kuharonkera utuntu twiza cyane tugaragaza Burundi yego haba mu mpuzu haba mu ntebe mushaka gucariza haba mu bisharizo mushira ku mubiri amakoriye utwambagwa ibintu byinshi cyane by'amashira hamwe n'iby'amashira hamwe
byose urashobora kubisanga hano muri Kazoza Art. Rero nimwitinye, reka Madame Ange ababwire aho Kazoza Art ikorera. Turi dufise icicaro ngaha muri Rohero kuri Boulevard Mao Tse-tung numero 38, horoshe uciye kuri Avenue de l'Université, ugira turabana n'ibarabara rija mu Nyakabiga, hanyuma niho dukorera. Mugabo muradusanga no kuri internet, mugiciye kuri wezi 3 Kazoza iherezwa ko na hash akaburungu org. Tukaba turi no kuri telefone WhatsApp 76 amajana 68 amajana 68 76 608 608. Murakoze cyane. Akoze cyane. Go, merci. Ego cyane. Dusubire rero mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene hano nyene kuri Pam Channel TV. Murakoze.